mugira mukurikirane insiguro y'ijambo ry'Imana yaciye mu ishengero shamah paroisse NGAGARA. Haleluya. Reka twese hamwe dusomere hamwe icete cya kabiri Paulo yandika ishengero ry'Ikorino, icete cya kabiri cya Bikorino igice cya 5, dusome guhera ku murongo wa 16 dushitse 21. Icete cya kabiri cya Bikorino igice cya 5 murongo wa 16 turajanye, havuga ngo nico gituma kuva ubu tutakigira uwo tumenya kuvyo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko noneho nitukimumenya gutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ivya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Ariko ivyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cy'umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, niyabaharura kw'ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Nico gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo cya Kristo mwiyuzuze n'Imana. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Uyu murongo nshaka ko duhagarara ko cyane, murongo wa 21. Reka ndawusubiremo. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Ndumva no risubiramo. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Abantu ni nka twese dukunda ubuzima bworoshe. Hari umuntu adakunda ubuzima bworoshe hagati yacu? Aduze ukuboko. Nibaza ko ari nka twese. Ariko uzokwamusanga hari umuce wabitanze kugira ngo ubwo buzima bworoshe buboneke. Hakabaho n'umuce wabajya kuvyamwa ataruhara bigeze babigiramo, sivyo? Reka ndabakarorero. Uyu munsi gucana itara mu nzu kugira ngo inzu urimwo habone ni ibintu byoroshe cyane kandi binyaruka. Ku nzu ifise umuyaga nkuba ufyonda akantu kitwa interrupteur, rimwe gusa ukacubona inzu harabona, sivyo? Ubuhoho biroroshe, ari inzu zimwe zimwe winjiye itara rica giyatsa atacurinze gukora, urisohotsemo iyo nzu itara rica gizimya. Ko byoroshe abantu b'Imana, biroroshe cyane. Ariko usonye kahise kabitanze kugira ngo ivyo bihe twebwe tubibemwo, uzosanga baragize iki? Baracumukuye. Umwe novuga mu bitanze kugira ngo ivyo bihe byiza byoroshe tubibemwo, n'umugabo yitwa Thomas Edison. Yakoze ubushakashatsi inshuro nyinshi, bavuga ko zatswe kungana inshuro 1000 muri uko kurondera gukora itara, ngo n'inzu yiwe yahavuye isha iratokombera. Imana duvaze cyane. Yitanze uko ashoboye kugira ngo urunganwe ruzokurikira ruroranigwe, gorohegwe. Haleluya. Bisa n'uyu murongo twasomye uri mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino igice cya 5:21, abatubwira ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Uyu murongo uri mu rukurikirane rw'amajambo Paulo yari kwabwira rino shengero ry'Ikorino, agereka ukugene yaciye mu marushwa menshi, mu vyago vyinshi, kugira ngo bashobore kuronka ubutumwa bwiza.
arababwira ati ibyo nabikoze nsunitswe n'urukundo rwa Kristo. Acahereza yerekana uburyo urwo rukundo rwa Kristo rwagaragaye, rwaserutse. Acavuga rero uyu murongo, aravuga ati umwe Kristo Yesu, umwe atigeze kumenya icyaha, umwe atigeze acumura mu kubaho kwiwe, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we twebwe duhinduke ukugororoka kw'Imana. Uyu murongo twahagaze ko kuri uyu munsi wa Pasika, nifuza kuduha gutahura uburemere bwo kwitanga kwa Kristo, kugira ngo wewe nanje tubashwe kwemerwa n'Imana Data. Haleluya. Uyu murongo uzatanguye uvuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha. Ibisigura iki? Aka gace katwereka ko Yesu yabaye ikimazi gikwiriye. Haleluya. Imana yari yarategetse Abisirayeli ko igihe cyose bazokenera kuyegera, igihe cyose bazokenera kuyihimbaza, igihe cyose bazokenera kuyishima, bategerezwa gutegura ikimazi. Ikimazi yashobora kuba ari inka, yashobora kuba ari intama, no ku mukene yategezwa kugira ikintu atanze, yashobora gutanga inuma. Icyo kimazi yatanze cyategerezwa gukeregwa kikicwa, ariko imbere y'uko cyicwa babanza kugisuzuma bakaraba ko atagasembwa, kuko cyari kizira gushikana ikimazi kiri kwa gasembwa. Icyo kimazi ugishikanye imbere y'umuherezi yabanza kugicuranguza, akakiraba amatwi ko amatwi akwiriye, atagutwi gucitse, akakiraba hose, akaraba ko gikwiriye, kuko cyari kizira gutanga ikimazi gifite ugutwi kumwe, cyari kizira gutanga ikimazi kigwaye, cyari kizira gutanga ikimazi gicumbagira. Umuherezi yabanza kukiraba. Naho Abisirayeli bagerageza gutanga ibimazi bizima byabanje gusuzumwa ko atagasembwa, Bibiri irambwira mu Baheburayo igice cya 10 guhera ku murongo wa 3 ko ibyo bimazi byose bitashobora gukuraho icyaha cy'umunyabyaha, ngo ahubwo vyibukiriza icyaha, vyapfukira ivyaha mu kiringo runaka. Hari hakenewe ikimazi gikwiriye gishobora gukuraho, kuzimanganya icyaha cy'umwana w'umuntu. Umva, icyo nticyashobora kuva kuri uwo munyabyaha nyene, nticyashobora kuba kivuye kuri wa munyabyaha nyene, ahubwo Imana yabaye ngombwa ko ariyo itanga icyo kimazi. Kumwe Adamu atashoboye kwiyambika ngo yikwize, niko Imana yabaye ngombwa kwimuronderera igishobora kwambika ubwambure bwiwe. Nta kimazi umwana w'umuntu yashobora gutanga gishobore gukuraho ibyaha byiwe. Imana yabaye ngombwa ko ariyo yitangira icyayo kimazi. Icyo kimazi gikwiriye yabaye Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana. Kuki yabaye Yesu Kristo? Kuki ariwe yabaye ikimazi gikwiriye? Icyambere, yabaye ikimazi gikwiriye kuko Yesu Kristo yari yambaye umubiri nk'umuntu. Kugira ngo Yesu abe ikimazi gikwiriye gishobora gucungura umunyabyaha, yategerezwa kwambara umubiri w'umuntu, ariko yategerezwa kwambara umubiri utasamwe mu kwifuza k'umugabo n'umugore, kuko iyo biba gutyo yacavukana agasembwa ka kamere k'icyaha twese dufise. Haleluya. Nicyo gituma mu Baheburayo igice cya 10 guhera ku murongo wa 5 kabandanya
hari amajambo umengo ni Yesu bwiwe yayavuga ayabwira se. Aravuga ngo ibimazi vy'inka, ibimazi vy'intama nivyaguhimbaye, ntiwabigomvye, ngo ariko wanteguriye umubiri. Haleluya. Ngo kandi nzanywe no gukora ivyo ugomba. Yesu yategezwa kwambara umubiri. Ivyo vyashikijwe igihe Mariya inkumi itari bwamenye umugabo abwiwe n'umumarayika ko mpwemu yera azomuzako, ko ubushobozi bw'Imana buzomutera igitutu, kandi ngo azosama inda, ngo azovyara umwana uwera, umwana wisumba vyose. Haleluya. Yesu yabaye ikimazi gikwiriye kuko yari yambaye umubiri w'umwana w'umuntu. Haleluya. Yabaye ikimazi kandi gikwiriye kuko yabayeho adakora icyaha. Haleluya. Kwambara umubiri ntivyari bikwiriye gusa, byasabwa yuko aba ari uwera mu gusamwa kwiwe, akaba n'uwera mu kubaho kwiwe hano mw'isi. Haleluya. Nico gituma uno murongo ubishingira inabi utubwira yuko Yesu atigeze kumenya icyaha. Yesu ntigeze agwa mu cyaha. Yesu ntigeze akigenderamo. Haleluya. Naho Bibiri tubwira ngo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, ngo yamara we nta cyaha yigeze akora. Haleluya. Twari dukeneye ikimazi nk'icyo. Haleluya. Twari dukeneye ikimazi gishobora kutibukiriza ibyaha byacu gusa, ahubwo gishobora kubikuraho. Yesu Kristo yabayeho ari uwera, atagasembwa mu kubaho kwiwe, atagasembwa k'icyaha cya Adamu mu maraso yiwe. Nicyo gituma ashikanywe imbere ya Pilato. Pilato yaramwitegereje, aramushingira inahe, aravuga ngo nta cyaha mbona kuri uyu muntu kuvyo mwamureze. Mbere na Yuda Iskariyoti uwari yamugurishije yahavuye asemerera n'ijwi yicuza ati nagurishije amaraso yutigeze akora icyaha. Haleluya. Umwami wacu Yesu niwe wenyine atigeze akora icyaha. Umwami wacu Yesu niwe wenyine atigeze kumenya icyaha. Umwami wacu Yesu niwe wenyine atigeze yanduzwa naco mu kubaho kwiwe. Nico gituma yabaye ikimazi gikwiriye. Haleluya. Nico gituma yabaye ikimazi gikwiriye. Ikimazi gikwiriye. Ikimazi gikwiriye cyari gucungura umunyabyaha. Kuri umunsi wa Pasika numva nosemerera, nkasemerera nka Yohana umubatizi igihe yabona Yesu aserutse, aravuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana azokura ibyaha by'abari mw'isi. Haleluya. Numva novuga nti twarahawe ikimazi. Imana yaratanze ikimazi gishobora gukura ibyaha by'abari mw'isi. Haleluya. Haleluya. Umva, naho Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha, uyu murongo ubandanya utubwira ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Bisigura iki? Bisigura ko Kristo yahaniwe ibyaha byacu. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 16 hatwereka umugigwa wakogwa ku munsi mukuru w'Abisirayeli witwa umunsi mukuru wo gutangira impongano y'ivyaha by'Abisirayeli.
byagenda gute? Bategura isuguru zibiri z'impene cyangwa z'intama. Imwe yarakererwa, amaraso yayo akamijwa ku gicaniro c'ingoro y'Imana. Iyindi umuherezi mukuru w'Abisirayeli yayirambika kw'ibiganza ku gahanga, ku ruhanga rwayo, akayaturako ivyaha, akayaturako ibigabitanyo, akayaturako amakosa, akayaturako ubuhumane bw'Abisirayeli bose. Iyo ntama bagaca bayifata bakayishorera mu bugaragwa, bakayirungika mu bugaragwa ikazopfirayo. Ivyo babikora vyari nk'igitutu c'ivyo Yesu yari yiteguye kuzokora. Ivyo bakora yari igitutu c'ivyo Yesu yari yiteguye kuzokorerwa. Haleluya. Kugira ngo acungure umunyavyaha, vyamusabye yuko yikorera icaha ciwe kandi akagihanirwa. Yesaya igice ca 35 n'igice kibitwereka, kiri ku murongo wa 10 hatubwira ngo Uhoraho Imana Data yashimye, yahisemo kumujanjagura. Imana Data yashimye kujanjagura Yesu Kristo kubw'ivyaha vyacu. Bibiri bandanya kuvuga ngo yaramubabaje, hamwe avuga ngo yaramukomerekeje, ngo aho azotangira ubugingo bwiwe nk'ikimazi cyo gucungura ivyaha. Kuri icyo gice ku murongo wa 5 bagacavuga ngo yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu, ngo igihano gituma twe turonka amahoro ngo caguye kuri we, ngo kandi mu mishishago yiwe ngo niyidukiza. Haleluya, haleluya. Yesu yambaye nk'intama ijanwa kwibagiro, abanje kwikorera ivyaha vyacu. Wombaza uti ni ryari Kristo yahindutse icyaha agahanirwa ivyaha vyacu twese? Inyishu iroroshe cyane, n'igihe yari ku musaraba. Mbega hari mirongo Bibiliya yerekana ibishingira intaha ego ku musaraba. Yesu mu kiringo gito yaratandukanye na se. Yesu Kristo mu kiringo ciwe yari mw'isi yarafitaniye ubucuti na se, yarafitaniye imigenderanire idacika ihoraho na Yesu na Data na se wiwe. Ariko ku musaraba niho tubona rimwe iyo migenderanire umenga iracitse. Ku musaraba yarasemereye, aravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, ngo bisigura ngo mana yanje nigiki kikumebesheje. Byari bisigura iki? Byari bisigura ko Yesu yari yikoreye icyaha cy'abari mu isi, bituma se amuha umugongo. Sivyo gusa, ku musaraba Yesu yari yikoreye umuvumo wose w'icyaha. Umva, igihano cyo kubambwa cyahabwa inkozi y'ikibi yakoze icyaha kirenze ibindi. Rero iyo ageze kubambwa yaba ari kivume ku bwoko bw'Abisirayeli, yaba baye ikivume ku gihugu cyose cy'Abisirayeli. Yesu Kristo ntiyari umunyavyaha. Yesu Kristo nta kibi yigeze akora mu kubaho kwiwe, ariko yarabambwe acika ikivume kubw'icyaha canje nawe mwene data. Paulo yandikira Abigalatiya igice cya 3:13 aravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, yabaye ikivume mu kibanza cyacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe, azoba abaye ikivume umuntu wese amanitswe ku giti, umuntu wese abambwe ku musaraba. Haleluya, haleluya.
utigeze kumenya icaha. Kristo Yesu umwe atigeze agwa mu caha mu mvugo yiwe, umwe atigeze agwa mu vyaha mu vyumviro vyiwe, umwe atigeze agwa mu vyaha mu bikorwa vyiwe. Data yashimye kumuremeka icaha bari mw'isi, ahitamo kumujanjagura, yemera kumuha umugongo, amuhora icaha canje nawe mwene data. Haleluya. Yatugiriye mu gishingo, yemera kubika ivume ku bwacu. Abari babaraba baronka ikimazi gikwiriye cyo kubacungura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni bande bari nk'ababaraba hano? Ni bande bari nk'abaraba bari hano beneda? Jewe nari nk'abaraba. Nkundira bari nk'ababaraba, dusemerere tuti haleluya. Kristo yaremeye ahinduka icaha, utigeze kumenya icaha, acika icaha ku musaraba. Se amuha umugongo, yabanje kumujanjagura, yamanje. Haleluya. Turi ngaha ngo twibuke kutigeze kumenya icaha, yahindutse icaha ku bwanje no ku bwawe. Haleluya. Utakoze icaha, umwe atigeze kumenya icaha, umwe atigeze anyerera ngo agwe no mu caha. Ku musaraba data yamuhinduye icaha c'abari mw'isi. Uyu murongo bandanye kuvuga ngo ivyo data yabikoze kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Ivyo bisigura iki? Bisigura ko biciye muri Kristo. Biciye muri Kristo twaremewe n'Imana. Biciye muri Kristo twaremewe n'Imana. Biciye muri Kristo twaremewe n'Imana. Numva no bivuga nkabisemera. Biciye muri Kristo twaremewe n'Imana. Nkuko Kristo Yesu wera muri kamere kiwe, wera mu kubaho kwiwe, yafashe ikibanza c'icaha c'abari mw'isi, akemera kucikorera, akemera kugihanirwa. Niko n'umunyabyaha amwisunze, akamwizera, atacarinze gukora, atacarinze gusabwa gukora, ahabwa ikibanza c'ubugororotsi, ahabwa ikibanza c'ubugororotsi bwa Kristo, agaheza akemegwa n'Imana kubwiwe. Ngaha haboneka igikorwa cyo kuguza, haboneka igikorwa cyo kuguza. Yatugiriye mu gishingo kugira ngo twe duhabwe ikibanza ciwe. Ntabyo wumvise? Yatugiriye mu gishingo kugira ngo twebwe duhabwe ikibanza ciwe, ikibanza cyo kwemegwa nk'abagororotsi imbere y'Imana Data, bitatuvuyeko, tubihawe kubwa Kristo. Ikibanza cyo kwemegwa nk'abagororotsi imbere y'Imana, bitatuvuyeko, ahubwo tubihawe kubw'uwemeye ko kutugira mu gishingo, natwe tugahabwa kuba mu gishingo cye. Iyo niyo nsiguro ishitse y'icarico ubuntu butangaje. Iyo tuvuga ubuntu butangaje, nukugene umugororotsi uwera yafashe ikibanza c'umunyabyaha, hanyuma wari umunyabyaha afata ikibanza c'umugororotsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibajije ikibazo,
mbega ku bwa Kristo ni gute Imana data itubona abisunze umwana wayo? Umva icyambere, ku bwa Kristo abisunze Kristo, Imana data itubona nk'ubwoko bwiwe yiharije. Iyo tuvuze ko ikintu runaka ari cy'umuntu mu buryo yiharije, umva aba yarakiguze, aba yaragiherewe impapuro, mbere akagishirako n'ikimenyetso ciwe gihoraho, kugira ngo ntihazogire ucigana cyangwa ucitiranya. Haleluya. Nivyo Petero avuga mu cete ciwe cya mbere gice cya 2 umurongo w'9, aravuga ngo mweho abizeye Kristo nk'umucunguzi, muri ubwoko bwatoranijwe, muri ubwoko bwashizwe ku ruhande, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera imbere y'Imana, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije y'uhoraho, kugira ngo mukwize ishimwe yabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Haleluya, haleluya. Mbega igitangaza, mbega igitangaza, mbega ubuntu butangaje yuko abari abanyabyaha bacika ubwoko bwiharije, ubwoko bwiharije guhoraho. Umva abamwizeye, abamwisunze Yesu, Imana itubona nk'abasamuragwa hamwe n'umwana wayo ikunda. Ntimuvyumva bene da? Reka ndababwira, Yesu Kristo Bibiri tugira ngo ni umwana w'ikinege. Turi kumwe? Ni umwana w'ikinege. Ariko birika tubwira muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12, akatubwira ngo abamwakiriye uwo mwana, ngo bakizera izina ryiwe, ngo yabahaye uburenganzira bwo gucika abana b'Imana. Reka ndababwira, ubwo burenganzira twabuhawe par adoption. Adoption sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi. Umva Yesu yari umwana w'ikinege w'Imana, mugabo par adoption natwe duhabwa uburenganzira, duhabwa uburenganzira bwo kuraganwa n'uwo mwana w'ikinege w'Imana. Umwana w'ikinege w'Imana, umwana w'ikinege aragwa ari wenyene. Hari igitangaje, par adoption abari abanyabyaha duhabwa uburenganzira bwo kuraganwa ubwami n'uwo mwana w'ikinege w'Imana. Iyo niyo nsiguro y'ijambo Pasika. Paulo yandikira Abaroma igice 8:15 atubwira ngo, nasomye Bibiliya yitwa Bibiliya mu Kirundi cyoroshe, iri ku internet n'ahandi mwoyironga. Mumva amajambo avugwa muri iyo Bibiliya, avuga ngo igice 8:15 avuga ngo, kuko mwe mu mwahawe atari uwo kubagira abagurano ngo mwongere gutinya, ahubwo mwakiriye mpemu abagira abana b'Imana. Uwo niwe atuma dusemerera tukabwira Imana tuti aba data. Ngo kuko mpemu bwiwe ngo avugana n'impemu yacu, ngo akatwemeza ko turi abana b'Imana, ngo kandi ko turi abana, ngo turi n'abaraganwa. Umva, ngo turi abaraganwa b'Imana
ngo tukabana baraganwa na Kristo, ngo ariko nimba dushaka gusangira nawe ubwiza bwiwe, ngo dutegerezwa gusangira n'umubabaro wiwe nawe. Ino Pasika itwibutse ko twakiriwe n'Imana, abize igikorwa cya Kristo cyo kuducungura. Kubwa Kristo data kwita uwiwe, ntakikwita umugurano. Ino Pasika itwibutse ko Kristo ubwiwe ntagiterwa isoni zo kutwita abavukanye biwe. Ino Pasika itwibutse ko abizeye Kristo, Kristo ubwiwe ntibimutera isoni yo kutwita abavukanye biwe. Ubwiwe biramuhimbara ko kuzosangirana nawe ubwami n'ubwiza. Kuri uyu munsi duhimbaza Pasika, ngiki gikorwa twakorewe. Bibiri tubwira ngo umwe Kristo, umwe atigeze kumenya icyaha, mu gusamwa kwiwe no mu kubaho kwiwe ku musaraba, Imana Data yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we, biciye muri we, duhinduke ukugororoka kw'Imana, twambikwe izera, twemegwe nayo, twinjizwe mu rugo, dutorane n'umwana wayo w'ikinege. Reka uyu murongo mwene Data ube mu mitima yacu, ube no mu byumviro byacu. Kuri uyu munsi duhimbaza Pasika, ukuri kuri muri uno murongo kuduhe kwama tuzirikana ubuntu twagiriwe ukugene butangaje, dutangarira ubwo buntu Imana yatugiriye. Mbere twifatikanye n'uyu muririmbyi yaririmbye ino ndirimbo atangarira buno buntu butangaje. Aravuga ngo urukundo rutangaje rugira neza cyane, ubwo buntu bwabonetse muri Yesu Kristo igihe yadupfira. Arasemera avuga ngo ubuntu buhebuje nubwo gushimwa cyane, ngo bwadukuye ku muvumo butuzuza amahoro. Arabandanya aravuga ngo ku musozi Gologota habonetse uruzi rw'imbabazi n'urukundo. Ubwo ruzi rutembeshwa n'ubuntu, ubwo ruzi rutembana ibyaha byanje. Reka ntumira abarinzi baturongore muri iyo ndirimbo, ndazi ko bayizi. Twigine umwami wacu utigeze kumenya icyaha, Imana yashimye, yahisemo kumuhindura icyaha kubwanje no kubwawe. Yaramucanjaguye, yaramukomerekeje, igihano gituma turonka amahoro n'Imana cyaguye kuri we. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kubwacu, kugira ngo wewe nanje duhindurwe abagororotsi, ataco turinze gukora, ahubwo ari cyo Yesu yarinze gukora. Abazi ino ndirimbo tuyiririmbe, nabo batayizi tumudugiriza ibiganzo mwa. Abibuka ko bacunguwe, yatugiriye mu gishingo kugira ngo twebwe dufate ikibanza tutari tubereye. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kubwanje no kubwawe, kugira ngo tuhinduke duhabwe ubugororotsi kubwiwe. Reka baturongore muri iyo ndirimbo duhimbaza uwo mwana, tuvuga tuti urukundo rutangaje rugira neza cyane rwabonetse muri Yesu Kristo igihe yadupfiye. Rugira neza cyane
wabonetse muri Yesu igihe yadupfira. wabonetse muri Yesu igihe yadupfira. Urukundo rutangaje ubuntu buhebuje nubwo gushimwa cyane. Nubwo gushimwa cyane. Mami turakudugirije ibiganza. Nigiki twari kurondera ngo turonke cyari gushobora kutugira mu gishingo ngo kiducungure. Kutigeze unezererwa uhimbagwa n'ibimazi by'intama n'inka. Hari hakenewe ikimazi kizima gishobora kuja mu gishingo c'umwana w'umuntu, mu gishingo c'umunyabyaha. Yesu warakoze, Yesu warakoze uhinduka ikimazi kizima, ikimazi gikwiriye kugira ngo umwana w'umuntu umunyabyaha abashe kwemerwa, abashe gucungurwa. Wari wera, wari umugororotsi, ariko uhinduka icyaha kubwanje no kubwa mbere mwene data. Yesu warakoze kumusaraba kwikorera ibyaha by'abari mu isi. Ntibyari byoroshe gutandukana na data, ntibyari byoroshe gucika ikivume ku bwanje, ariko byari bikwiye, byari bikwiye mwana kubw'urukundo. Reka utwibutse mwana kuri ino Pasika yuko twagiriwe ubuntu butangaje, aho umunyabyaha yambikwa izera ataca arinze gusabwa, ataca arinze gukora. Reka uri ngaha mwana ataratahura buno buntu, umwemu wawe amumurikire, umwemu wawe amutahuze icyakoretse ku musaraba kubwiwe, maze agumbire buno buntu, maze agumbire zino mbabazi, maze agumbire buno rukundo ruhebuje. Urakoze mwana. Urukundo kumusozi Golgotha abonetse uruzi, imbabazi n'urukundo bitembeshwa n'ubuntu, kumusozi abonetse
kwiteshwa n'ubuntu ubuntu no mu ijuru ribasiba yari insiguro y'ijambo ry'Imana yaciye mu ishengero Shamah Temple Paroisse Ngagara.